ati abahejeje batagira akazi burya ibyo twavuze byose n'akazi burya yajyama izingo zashyitsweko zose zirimo akazi ariko akazi isuku umwarimu akazi ko kuba umuganga cyane cyane turavye ibyo by'ubushomeri cyane ku bushomeri bwa mbere turavye nko mu gisagara ikintu ca mbere twabonye ibintu bijanye na niveau de formation ubumenyi buhinga abana baheje amashuri babafite ivyindero byarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibana ije vyerengagiza igihugu cy'u Burundi sinziro kizoje ugasanga umwana yumvira ngo arafite diplome muri bibe kanaka kandi mu mutwe adafise ubumenyi bukwiye bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atago bashobora kuja. Ndabaramukije mwese. Uyu munsi tuza kuganira ku kibazo c'ubushomeri. Mwari muzi ko muri Afrika iri munsi ya Sahara ibice birenga 26% by'abajene bugarijwe n'ubushomeri. Ibi ni biharuro vya OIT, umuryango mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Nubwo bafise ama diplome, aba bajene bafise ikibazo gikomeye cyo kuronka akazi. Hariho n'abamara imyaka irenga 10 bavuye ku ishuri batararonka ico bakora, n'abakironse ugasanga bariko barakora ivyo batize mu ishuri. Mu Burundi ibice birenga 70% by'ababa muri iki gihugu n'ugwaruka rufise imyaka iri munsi ya 35. Muri bo igice kinini nabamaze amashure barindiriye leta kwibahamagaza ngo ibereka aho bakora, ariko leta y'u Burundi atabushobozi ifise bwo gukoresha abajene bose. Yaba leta y'u Burundi canke leta y'ahandi hantu ikindi gihugu kwisi bose abenshi muri bo baragiye kwishura barabizi, nta leta nimwe ishobora guha akazi abantu bose baje amashuri ntayiba. Turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe bimwe usanga abantu bakenewe, abarimu bakenewe, leta nishobora kubaha akazi abo leta yonyene ikeneye kugira izo service mere neza, leta nishobora kubaha akazi. Ico si kibazo. Mu gukemura iki kibazo hashizweho ikigo kijejwe gufasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi, programme d'autonomisation et d'employabilité pour les jeunes PAEJ, aho bigisha ugwaruka ndetse bakabaha ingurane cyangwa umutahe wo kwitunganiriza imigambi. Nitwa Desire Manirakiza, akaba ari je ndi coordinateur wa PAEJ nawe ukaba ari umugambi wa leta y'u Burundi ujeje gufasha mu gufata mu mugongo ugwaruka mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Hagiyeho na Banque d'investissement pour les jeunes BIJ n'utundi twigoro twa leta yashizeho kugira ngo ifashe urugwaruka mu kwitunganiriza imigambi. Ariko turibaza kuko umuntu ava ku ishuri akahamara imyaka 20 ariko yavayo ntashobore gukoresha ivyo yize. Ni gute umuntu ashobora kumara imyaka 20 ku ishuri ariko yiga, dufate ko yakurikiranye ibijanye n'amategeko agasohoka afise licence en droit, ariko ukamusanga ariko arakora mu kabare cyangwa acuruza rimikashi. Ikibazo kiri hehe? Nibyo tugira turabira hamwe muri no video. Ico ndagusaba no gufyonda ahari jembe cyangwa subscribe mu gihe utarabikora. Ndabahaye ikaze rero. Ico tubanza kumenya nuko systeme y'uburezi dahuye n'isoko ry'akazi y'uno munsi. C'est un système éducatif déconnecté du marché de l'emploi. Kugira tubitahure turabanza dusubira inyuma muri kahise turaba inkomoko ya système éducatif dufise uno munsi. Twese turazi ko iyi système éducatif dufise uno munsi yazanywe n'abakoloni, ariko two kwibaza tuti imbere yaho byari bimeze gute? Imbere y'umuzo w'abazungu mu Burundi ishure ryariho, ariko si nk'iby'uno munsi. Inyigisho zabera mu miryango zigahabwa mu buryo bw'imivugire, no kuvuga transmission orale.
babicisha mu migani, mu bitito no mu yindi migigwa yabera mu miryango. Iki gihe harigishwa imyuga itandukanye, uburimyi, ugucura, uruhigi, tutibagiye n'indangagaciro z'umuco nk'ubutwari, gukunda igihugu, imigenzo y'imibereho n'ibindi. Mu mpera z'ikinjana ca 19 abamisiyonere n'abakoroni bahinduye iyi systeme maze bashiraho iwabo. Iki gihe hashizweho amashuri ya gikristu, maze abakoroni batoranya bake mu Barundi batangira kubigisha kwandika, babigisha gusoma, babigisha ibiharuro hakoreshejwe ikidagi ku ngoma y'Abadage n'igifaransa caje gukoreshwa ku ngoma y'Ababirigi. Iyi systeme nshasha nkuko yari iri no mu bindi bihugu yari igamije guforoma abakozi bategerezwa gukorera abazungu. Muri iyi systeme birinda kwigisha ibijanye no kuyumvira cyane kuyubakira ikintu ciwawe. Abagira amahirwe yo kuja kw'ishuri baguma ku murongo wo kubaha mwarimu no gukurikiza ico bakubwiye. Niyo bakubwira ngo fukama, ryama hasi, wabikora utarinze no kuyumvira. Iyi systeme yarabandanije gushika mu gihe cyo guhabuza intahe yo kwikukira. Igihugu kimaze kwikukira, amashuri yaragwijwe, ariko systeme ntiyahindutse. Ishure ryakomeje gusohora abantu bafise ivyumviro byo gukorera abandi, kandi byari vyiza kuko ico gihe abakozi bari bakenewe cyane. Isi yari kiratera imbere, hari mu byo bise revolution industrielle. No mu bihugu bitari bwatera imbere hari hakenewe abakozi benshi. Ibyo bihugu byari bikeneye kwiyubaka, haba mu vya politike no mu bindi bisata. Niyo mpamvu abakozi bari bakenewe. Nta wava ku ishuri ngo abura akazi, mbere bamwe batangura gukora bataraheza n'amashuri. Uko imyaka yagiye irahera, abanyeshuri bakomeje kuba benshi, ariko systeme idahinduka. Gushika naho diplome yatinze atagaciro ku buryo atahantu yitwara ngo bayakire. Nico bise inflation academique. Uno munsi systeme educative iracari yayindi, yigisha kubaha no gukorera abandi. Isi ntigikeneye abakozi nka kera, ahubwo ikeneye abantu biyumvira, abantu bari creative, abantu baba innovateur. Ariko abanyeshuri basohoka uno munsi na diplome zabo zikirenga, nta bumenyi baba bafise muri ibi bintu mejeje kuvuga. Ico baba bafise, ico baba bashoboye no gukorera abandi, kuko nivyo baba barize ku ishuri. Bahoze batubwira ngo kazoza keza kari mwikaye. Nivyo, kwiga ni vyiza, ariko no kuraba neza ko ibyo twiga bidufasha ku isoko ry'akazi mu gihe tuba twaravuye ku ishuri. Ariko byaramaze kuboneka ko ibyo twiga ku ishuri bitandukanye n'ibyo abakoresha bakeneye. Abakoresha bakeneye abantu bafise competence, bakeneye abantu bafise experience, ntibakeneye diplome avec mention distinction, kuko barazi ko mu ishuri mwarimu ategura amanote akaza imbere y'abanyeshuri agasoma, maze nabo bakumviriza bakashira ku mutwe. Mu nyuma abaha ikibazo akababaza gusubiramwo bimwe yabigisha, akababaza gusubiramwo bimwe yabasomera. Uwufise umutwe ufata akaronka 18 ku 20 niwe duca twita ko aciye ubwenge. Twiyumvire neza, uwo muntu aba ari incabwenge mu biki mu by'ukuri? Ni incabwenge mu gufata ku mutwe? Ibi byo n'ibikoko birabishoboye. Niyo mpamvu rero aba bantu bisanga ari abashomeri inyuma yo kuva ku ishuri, kuko muri make nta mwanya baba barigeze baronka wo kwita ku zindi competence cyane kurondera experience abakoresha bakeneye. None ikosa ni ryande? Ikosa si ry'umuntu, ahubwo ikosa ni rya systeme educative itari adapté au marché du travail. Ibihugu bimwe bimwe byabonye ko umuti ari entrepreneuria, ugwaruka rutegereza kwitunganiriza imigambi. Ni muri yo ntumbero hagiyeho imigambi
nka programme jeunesse du gouvernement muri Cote d'Ivoire yiyemeje kwigisha ugwaruka rugera ku miliyoni n'inusu kugera mu mwaka w'ibihumbi 2025 bakaba biyemeje gushiraho amafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika. Hashinzwe kandi umugambi programme spéciale d'insertion dans l'emploi ujeje gufasha abajene muri Benin kwitunganiriza imigambi. Mu Burundi umugambi Payeje nawo nyene warashizweho kugira uhangane n'ikibazo c'ubushomeri mu bajene. Ariko nubwo biri uko hari akabazo muri abo bajene bahabwa ifashanyo benshi barananirwa kubwo kubura competence mu bijanye na entrepreneuria. Kubera ko ugaruka rwinshi rwagwize ruzi yuko ruje amashuri ruzoca ruronswa akazi ko mu biro. Ibi rero ni intuzenye yavyo, ingaruka yavyo nuko hariho nabo duha amafinancement imitahe yibanze tuzi ko bagiye gutangura gukora akazi nkuko bari babivuze, mu nyuma tugasanga bagarukanya amadosiye baje gusaba amastage. Urumva iki ni ikintu gikomeye nk'ubu kubona waronse umutahe wibanze w'imiliyoni 230 wavuze ko ushaka gukora ivyawe hama tugaca tuvuga tuti ubu naho tugira dutore urundi gwaruka tururonse amastage tugaca dusura gusanga yo ya dossier yawe nawe wagarutse waje kurondera stage kandi wari waronse umutahe wibanze wo gukora. Ni kibazo gikomeye cyo gushobora kubasigurira yuko bemera baja muri ibi bintu bijanye na entrepreneuria hanyuma iyo entrepreneuria ikaba vocation ntibe juste entrepreneuria necessity. Entreprendre si ikintu coroshe. Umu entrepreneur ni umuntu azana inyishu y'ikibazo, bisaba leadership, uburongozi, bisaba ubumenyi mu bijanye n'ubutunzi na marketing, ndetse biranasaba kuba umuntu atagendera mu mugu w'abandi ndavuga abantu babumbwa n'iforum imwe. Nigeze kubivuga mu yindi video kw'ishuri ari iforoma, ya forum ibumba amatafari abayiciyemwo bose bategerezwa kwiyumvira kumwe. Ishuri siribi ni giza, ariko ntugizere 100%, ntugizera ngo wibaze ko rizogufasha gukemura ibibazo vyawe ndetse n'ibya komino tubayemo. Utegerezwa kuba umuntu atandukanye n'abandi, kandi nzi neza niba ukurikirana video zanje uratandukanye n'abandi. Nigeze kubabwira ko mu ntumbero abakoroni bari bafise yo kwigisha harimo kutwigisha kutubahuka. Ariko uri umu entrepreneur rimwe na rimwe biragusaba kubahuka. Sindiko ndabigisha ngo ntimwubahe, ariko kwemera ibyo bagutegetse imisi yose bikugira umuntu azohora kurikira nk'intama, umuntu atigera yiyumvira na rimwe ku buzima bwiwe, umuntu atagira esprit critique. Abantu bahinduye isi, aba entrepreneur bakomeye babayeho bari abantu bari batandukanye n'abandi, bari abantu bubahutse, ntibari abantu bari normal. Hampande y'iyi migambi Payeje, PSEI n'iyindi harakwiye kuba impinduka mu bijanye na systeme y'uburezi, kuko biraboneka ko ugwaruka rutegereza kwiga ibizobagirira akamaro ku isoko ry'akazi, hagushiraho imbere amadiplome atanumwe yakeneye. Ndagushimiye ko wankurikiranye kugeza ku mpera y'iyi video. Isangize n'abandi, ufyonde ahari jeme ndetse n'ahari subscribe ni mutarabikora.